mbega Uburundi buva he bukaja he? Mbega iterambere ry'Uburundi n'abarundi tworikesha nde? Mbega abanyepolitike bacu babuze iki kugira igihugu c'Uburundi kibica amata n'ubuki? Kaze mukurikirane inyishu y'ivyo bibazo byose mu kiganiro cyahariwe kazoza ku Burundi n'abarundi mutegurirwa n'itorero Burundi mukashikirizwa na Remesha Magazine. Nabonye hakurya umurima w'Inkere, imikere myinshi yarirunguye cyane, egere nama nireka ndondera abarundi, tujane hakurya tugende kuyahama. Itorero, 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 bienvenue dans votre site. Itorero. Wezi tatu akaburungu itorero akaburungu org. Ubuntu twarazwe n'abasokuru dutegeka ukubaha no kugira ubuntu ku kiremwa muntu cyose ko dusangiye ubuntu. Ndabaramukije nongera ndabifuriza inweri nziza n'umwaka mushasha muhire 2024. Mu biganiro bitegurwa n'itorero Burundi ifatikanije n'isamirizi Remesha tugiye gukomeza kuganira ku mbono ya kazoza ku Burundi. Muri kino kiganiro ca gatatu cyo kuri uyu wa mbere nzero umwaka w'2024 turabashikiriza insiguro y'umurundi n'Uburundi. Ihangiro rya kino kiganiro nuko abarundi banyotewe kubona akarusho mu gihugu cabo na cyane cyane mu gisata c'intwaro na politike, bakamenya intambamyi zigaragara badashobora gufata minenegwe zatumye abarundi bacibwamwo imice, bakabyishimikiza mu gutanga imirongo ya politike ikinwa kuva twikukira gushika uno munsi, batahure umurundi nyawe wariwe. Tukaba turi kumwe kandi nkuko musanzwe mubizi numwe mu gwaruka rw'abarundi yatahuye kahise ku Burundi. Kiki Daniel ndabaramukije. Mwaramutse, mwakoze kudutumira. Ndabaramukije n'abarundi aho bari hose bari kubarumviza kino biganiro, mwakoze. Turi kumwe kandi n'umwigisha wacu muganga Alphonse Rugambarara ko muri uno munsi araza gutwereka umurongo wa politike mwiza. Ndabaramukije. Mwaramutse neza cyane, ndaramukije n'abaza kutwumviriza, yizeye ko tuzakuganira neza nk'uko twama. Murakoze. Ego Kiki Daniel, warasomye waratahuye mu nyigisho wahawe mu itorero kumbure warumvise umurundi. Mbega iyo bavuze havuzwe umurundi baba bavuze umuntu ameze gute? Dushobora kumusanga hehe? Murakoze. Umurundi ni umuntu wari we wese ashobora kuba afise ubwenegihugu bw'Uburundi, akaba afise ashobora kugira n'imico iranga abarundi, kuko hariho imico usanga iranga umunyagihugu igihugu icyo ari cyo cyose. Rero ubwenegihugu murazi ko butangwa hakurikijwe amategeko cyane cyane agenga igihugu, kuko Uburundi busanzwe ari igihugu cigenga kidatwarirwa munsi y'ikindi. Abarundi n'abantu batanguye kwitwa gutyo kuva ubwami butandukanye bwishize hamwe mu kinjana cya 16, aho ubwami bwishize hamwe bukemera gusangira igihugu, bukemera gusangira ururimi, bukemera gusangira umwami, bukemera gusangira imico n'imigenzo bimwe. Ibyo nibyo byabaye kuri Ntare Rushatsi Cambarantama, ariwe Ntare wa mbere, uwo twita ko ariwe yafukuye Uburundi. Imbere yaho nta Burundi bwari buhari, hari ubundi bwami buto buto bita amahwayome. Icyo gihe rero ubwami bwari buhasanzwe bwaciye buhinduka imiryango. Iyo miryango rero uko itandukanye ikisangira gupfa no gukira. Bagize Uburundi bumwe, bagize umwami umwe, bagize ururimi rumwe, bagize imico n'imigenzo imwe basangira. Abo rero baciye baba abarundi guhera kuri iyo tariki. Abo rero bagize Uburundi bagiye bariyongera ko abandi bose uko bari bahoze mu bwami bwagiye bwigarurirwa n'abami batandukanye gushika kuri Ntare
Rugamba, intara Rugamba Rugogora mu kinyana ca 18, kuko inyuma y'ico gihe nta wundi yasubiye kwagura Uburundi. Rero ubwami bwose bwagiye bwigarurwa n'abagiye baragwaniza ntambara hagati y'abandi babiri ku intara Rugamba, abandi bagiye bigarurirwa nabo baciye bacika Abarundi. Abo bose rero uko bagizwe Abarundi, n'ibyaranze igihugu, amateka y'igihugu byashikiye Burundi, bose rero bahavuye bisanga barabaye Abarundi biciye muri izo nzira. Abakomoka rero kuri abo bose twebwe dufata ko ari Abarundi. Igihe cyose bashobora kuba binezerewe bakanabigendera, barasaba n'ubwenegihugu kandi nibaza ko buhabwa, kuko hari Abarundi usanga ubu batwarirwa mu bindi bihugu mugabo bazi ko ari Abarundi. Ikindi nuko hari Abarundi baba barahawe ubwenegihugu kera babarizwa ku yindi migabane, haba mu bindi migabane Amerika, Buraya, no mu bindi bihugu bitandukanye byo muri Afurika. Hari abantu rero bagiye basaba guhabwa ubwenegihugu, ubu bakaba bufise ntibutangara ubonye ko ari umuzungu avuga ko ari Umurundi. Abo rero hisunzwe amategeko barabisabye barahabwa ubwenegihugu, nabo n'Abarundi. Umurundi rero novuga ko ari umuntu ubu ashobora kuba barizwa ku butaka bw'u Burundi muri za miliyoni zivugwa zababa 13 z'Abarundi bahari ubu bazwi banditswe. Abo muri burumva ko hiyongera ko na za mpunzi, impari impunzi z'abantu usanga zibariza inyuma y'u Burundi, ubundi ziharugwa hagati y'ibihumbi 300 n'ibihumbi 330. Nibo ubu baharugwa nk'impunzi z'Abarundi baba inyuma y'igihugu. Hari rero n'aba baragiye mu bindi bihugu kubera amabanga barimo, imvo z'amashuri, imvo z'akazi, kurondeza ubuzima mu buryo butandukanye. Abo bose nabo n'Abarundi, nabo badategeka kuba baba kwirya si y'u Burundi tuzi. Abo rero hamwe n'abandi bose bogira ubushake bwo gusaba ubwenegihugu bw'u Burundi, atakindi kisunze mu kubavangura bose, dufata ko ari Abarundi basangiye uburenganzira ku rugero rumwe. Harimo nk'uburenganzira bw'umwidegemvyo wo kubaho, uburenganzira bwo kuronka ibibabeshaho, uburenganzira bwo kugira uruja n'uruza mu gihugu n'inyuma yacu, uburenganzira bwo gushikiriza icyiyumviro, uburenganzira bwo kwiyumvira, hamwe n'ibindi byose bigenda bitekanya n'amategeko mpuzamakungu akingira agateka kazina muntu, hamwe n'ibyigwa shingiro ry'u Burundi mu bigabane byaryo, na cane cane bibiri vya mbere bigenda bisigura ico umuntu ategerezwa guhabwa n'amategeko nk'Umurundi. Abarundi rero uko twagiye tubagandagura, baba abagize amahirwe bagatangurana nayo ushatse gutanguza Uburundi, baba n'abagiye barigarurirwa bavuye mu burere bwigaruriwe n'abami bagiye baratera ibihugu duhana imbibe, bakaza barigarurira amatongo yabo, n'abababako bose baca bitwa Abarundi bakaba Abarundi. Baba rero n'abandi bagiye barakomoka kuri abo, urumva ko ari ibinjana byinshi, hamwe n'abandi rero bahawe ubwenegihugu babusabye, bigaca mu mategeko, kuko amategeko atanga ubwenegihugu asanzwe ababorose bose rero n'Abarundi. Urakoze cyane Kiki Daniel kuri iyo nyishu uduhaye. Reka kumbure muganga, kikaratubwiye yuko Uburundi mbere bari utwatere dutoya bagiye bwiteranya bavamwo Uburundi mu nyuma. Kumbure baba bafise ubundi buranga butandukanye, kumbure bamwe baba bazanye indi mico itandukanye. Bega Umurundi ashobora kuba afise ubuhe burundi buranga bushobora kuba bwofatirwa ko mu kumuzimiza akisanga mu mutego w'amacakubiri? Urakoze, ngira mbaze ntangure ndagukosorera toyi. Iryo jambo rya ruwatsere, ijambo ry'ubukoloni, rero no kuza turarihindura uko nivyo vyanditse mu bitabo byabo, byerekana yuko nta bami b'ukuri twari dufise. Kuvuga indonda ibihugu byacu byo muri aka karere
kubifata uko biri. Iyo hariho umwami mu kirundi ntituvuga ko ari akami, tuvuga ko ari umwami. Rero iyo uvuze Rwatere ntuvuze ngo n'akami ataco kamaze, kandi afise igihugu, afise ingabo, afise byose. Rero tubanze twemere yuko naho hambere, imbere yuko haba Burundi, bwari bufise umwami umwe, hari ibindi bihugu byari bifise izina, byari bifise abami bahatwara. Turazi amazina ya Gihanga, amazina ya Mashira, amazina y'abandi bami baraho, ba Jabwe, ba Soro, bose barabami. Tuvuze ba Ruhinda barabami, kandi batwara ibihugu byabo n'abanyagihugu babo. Rero tuze turirinda kuza turakurikira ibyo uko abazungu batwubatse, uko no mu ntango turavuga ntidushobora kuba uko turi by'ukuri tutiyambuye ishusho ihumanye twaremewe n'akavamahanga. Rero turaza turamenya neza ishusho y'abarundi y'ukuri, n'imbere y'uko baba abarundi twarabivuze, kandi tuzoguma tubivuga kugira koko abarundi batahure indonda gihugu cabo cy'ukuri, atari indonda gihugu cacu umuzungu yubatse mu bitabo by'iyo tuguma turasoma kandi tubibonamwo amahinyu menshi. Rero ico kibazo cawe cyo kumenya ubundi buranga, ntangura kuvuga yuko umuntu wese arangwa n'uburanga bwinshi. Ufatiye kuri karangamuntu yawe urashobora kubona ko hariho uburanga bwinshi bushobora kugushira mu bice bitandukanye. Ubwa mbere ndufate ko ugira imizingi itangurira ku kaburungu. Akaburungu ari wewe bwite, uri umuntu, uri umugabo cyangwa uri umugore. Hanyuma umuzingi wa mbere akaba ari umuryango wawe, ni ukuvuga urafise umubyeyi, urafise nawe muvukana. Uwo muzingi ugahagarira ngaho. Umuzingi wa kabiri ni umuryango wagutse. Uyo muryango wagutse urashobora gushika ku gisekuru ca gatatu, ca kane, aho bose hari icyo mupfana, abo bita abaryango. Hakaba rero n'umuryango mugari, umuryango munini, ya miryango twamye tuvuga yuko twisigura neza kugira ngo abantu batahure yuko ari ubwoko nkomoko. Ubwo bwoko nkomoko twarabonye yuko ahanini ari bwo bwarimwo izo ngoma za kera, mbere yuko Uburundi, u Rwanda, Ubuganda abazungu babusubira kubaka kwabo. Ariko aho hambere izo zari ingoma. Hari ingoma ya Ruhinda, hari ingoma ya Ntare, hari ingoma ya Nsoro, Bushubi. Izo zose zari ingoma, twarabivuze bikwiye. Ariko nshaka gushimika cyane ko twotangura kumenyera iryo jambo ubwoko nkomoko. turaza kugaruka ku siguro y'ijambo ubwoko, kuko niho hari
ikintu cyazitiye abarundi bakaja mu bwoko nyomekano batazi neza ibyo ari byo. Rero dukomeze imizingi yerekana uburanga butandukanye tuvuye ku bwoko nkomoko, turaza kuvuga ibijanye n'ubwoko bw'imibereho. Ubwo bwoko bw'imibereho bwagiye burahinduka. Aho hambere ubwo bwoko bw'imibereho, mbere y'uko abazungu bazana izo za karangamuntu n'ibindi, twaravuga ibijanye n'ubuzi buhari bukomeye bwari bukoze icyo twita le mode de production, nuvuga ingene abarundi bibeshaho mu myuga itandukanye. Abazungu baje badushize mu myuga itatu, ariko aho hambere hari imyuga myinshi. Iyo myuga rero niyo twovuga yuko yari ubwoko bw'imibereho, twosigura mu gifaransa catégorie socio-économique, arizo ziza gutanga n'ibyo bita les professions muri iki gihe turimo. Nk'ubu kuri karangamuntu yanje barashobora kwandika ko ndi muganga, umuganga avura amenyo, hariho abandi baganga, hariho abacamanza, hariho abubatsi, hariho ibyo ni by'ubu muri iki gihe. Ariko aho hambere hari ukorora, hari ukurima, hari ugucura, hari imyuga twavuze yari ikomeye muri icyo gihe, abavumbi, abapfumu, hari abavurati, n'ubundi buzi butandukanye bwari bukomeye muri icyo gihe. Aho rero niho novuga ko ari bo bwose ubwoko bw'imibereho bwerekana neza uko umuntu abayeho, uko arusha abandi gushobora gutunga n'ibindi. Hakaba rero muri byo twita les rapports de production, nk'uko tuvuze ahanini ku bijanye n'ajya amajambo y'ubututsi n'ubuhutu, byari bihagaze cyane cyane kuri rapport de production twita ubugererwa n'ubugabire. Iyo rero yari imigenzo ya kera yerekana neza uwukurusha ubutunzi yarashobora kukugabira, yarashobora kukugerera itongo agaca kwita umuhutu wiwe. Iyo rero abantu bariko baravuga iby'ubuhutu n'ubututsi ntibabe bamenya igihe muriko murabivugiramo, uko umuzungu aje yabyubatse ukundi. Turaza kwigarukako. Turacari muri iyo mizingi, tuvuye ku mizingi y'ubwoko bw'imibereho, aribyo bita mu gifaransa ufashe kuri carte d'identité yawe handitse profession. N'ibyo kera byari bihari. Nahajya tuvuga abaganwa, naho nyene abaganwa bari bajejwe intwaro ahanini, hakaba harimwo muri ubwo bwoko bw'imibereho harimwo abaganwa novuga imice itatu. Hari abaganwa bo mu nda y'ingoma, hari abaganwa b'inkebe batari abo mu nda y'ingoma mugabo bari bafise aho batwara, umwami yabakebeye intara yo gutwara kubera ubutwari n'ibindi. Hakaba rero nabo bita abafasoni, kuvuga hariho abafasoni cyangwa abatahira, abo bari abo mu nda y'ingoma itakiri ku ngoma. Dufate aha bavuga ati abatare n'abezi. Hajya iyo bavuze ku ngoma, ingoma iva kuri ntare igashika kuri mwambutsa. Iyo ni ingoma ivuga dynastie imwe. Iyo rero iyo bakiri ku butegetsi niho bitwa abatare bakomoka kuri ntare bo muri icyo gihe.
cyangwa abezi bakomoka kuri mwezi wo muri icyo gihe, haza abataga bakomoka kuri mutaga wo muri icyo gihe. Iyo rero bavuye ku butegetsi hakaza uwundi ntare agize urundi rukurikirane rw'ingoma, abo bacika abatahira, niba bakibita abatare baca babita nk'abakundo, aho yari Rukundo wa Ntare, bakabita abavubikiro cyangwa abashoma, abo bose nabo tuzi bakomoka ku bami ba mbere, nibo rero bita abafasoni cyangwa abatahira. Ikindi cogaruka kuri karangamuntu yawe ni uko uza kubona intara uvukamo. Iyo ni intara, murazi yuko mu byo twabonye muri iyi myaka mu by'intwaro, intwaro idakorera abarundi bose, wasanga haje ibibazo by'intara, kumva ngo Muramvya na Bururi, kumva Gitega na Ngozi, cyangwa Cibitoke, Bubanza na Bururi, ibintu nk'ibyo. Izo ni intara, naho nyene turakwiye kuvuga gatoyi kuri ibyo by'intara kugira dukebura abarundi, kuko bajana n'ibishobisho byinshi kuri ibyo by'intara, kandi tuzi yuko intara zagiye zirahinduka. Dufashe imbere y'umuzo w'abarundi, nta muntu yashobora kwitwa umunyabururi, umunyamuramvya, umunyaruyigi, umunyangozi, kuko izo ni intara zubatswe n'abazungu. Imbere warashobora kuvuga ati intara ukomokamo, warashobora kwiyita izijya ntara tuzi muri kakahise ka hafi kacu. Warashobora kuba uri umurimiro, warashobora kuba uri umunyamugamba, ushobora kuba uri umuvo, ushobora kuba umunyabugufi, ushobora kuba umushubi. Ibyo byose byerekana intara ukomokamo, cyangwa ukavuga uti intara mvuyemo ni kwa Karabona, ni kwa Muzazi, ni kwa Senyamurunga, ni kwa Mhasha, Rwasha, ibintu nk'ibyo. Rero izo nizo ntara zari za kera, ariko igizu abazungu bubatse, aho bubaka novuga amabiro yabo, niho baca bashinga kapitale y'iyo teritwari, bagashinga nko mu Ruyigi, bashinga nk'Ibururi, bagashinga Gitega, bagaca bahashira iboma yabo hari ku Badagi, bakubaka n'inyubakwa y'umuguverineri y'i Bujumbura n'Igitega. Ibyo rero nibyo byubatswe gushasha, niyo cyo gituma dushira ku makarata yacu ubu ko wavukiye Bururi, ko wavukiye Muramvya, ko wavukiye Bujumbura, ugaca witwa umunyabujumbura, umunyagitega, hakwitwa umurimiro cyangwa umuyogoma, ibintu nk'ibyo. Iyindi akandi karanga dushobora kubona kuri karangamuntu, urashobora kuvuga ati navutse itariki, naho nyene bica byerekana mu gihe uri kurakura urunganwe urimo. Turazi yuko rimwe rimwe bavuga bijyanye na conflit de generation, aha bakuye kuri akakuranga ku byerekeye imyaka n'akahe, naho kari kuri karangamuntu. Hanyuma ugaca uhereza rero kuri iyo karata nyene karangamuntu yawe, usanga handitse mu nyuguti nini Umurundi. Umurundi aba yanditse indome nini. Rero iyo niyo yerekana ko karanga kawe nyamukuru, nacyo gituma bagashyira mu ndome nini, izindi ziri inyuma. Ubwo buranga mpejeje kuvuga ni uburanga nita ko ari interne, ni kuvuga buri munsi y'ako karanga nyamukuru, kandi gasangiwe n'abo biswe abarundi. Iyo wanditse ko Umurundi muribona ko ari Umurundi.
ubwo buranga rero ku bwacu aha turiko turerekana iyi nzira yacu yo gushira imbere akaranga k'umurundi. Ako karanga niko gakomeye kurusha ubwo bundi butoyi butari bufise n'ico buvuga, kuko iyo turiko turavuga tuti turabarundi mu gifaransa turi citoyen du Burundi, ntituri citoyen y'ubuhutu, ntituri citoyen y'ubututsi, ntituri citoyen y'ubururi, ntituri citoyen bimuramvya gusa, oya ni citoyen y'uburundi. Nico kintu dushimikira ko cane kugira abarundi batahure neza yuko ico bakwiye gushira imbere ari la citoyenneté. Iyo citoyenneté nayo yitwa uyita ubwene igihugu cyangwa ubunyagihugu. Ivyo igihugu nico gikomeye yaco ca bwene canke nya umuntu abishira ko ubukomere cyane no kuvuga ko ataratahura neza umurundi ico arico. Hariho rero ubundi buranga burengeye abarundi dushobora gusangira n'abandi, nivyo nise identité externe. Ni ukuvuga dufate nk'urukoba rwacu turabirabure, abarundi n'abirabure, keretse abo baba bafashe nationalité bava ahandi, ivyo biremewe, ariko ahanini turabirabure. N'abametisi tubashyira mu birabure uko baba babaye abarundi. Abo birabure rero bari henshi, bari muri Afrika, bari muri Amerika y'epfo na ruguru. Urumva abo bose murashobora kuba musangiye identité. Iyo identité rero irabahuza cyane, kandi ahanini usanga yuko muri indondabihugu tuzi, turazi yuko abirabure bafise hamwe uko bakorewe nabi muri kahise kacu, n'ubu bikiriko. Ikindi naco tuba ku isi yitwa Afrika, itandukanye niyo bita Europe, itandukanye na Amerika, itandukanye na Aziya, itandukanye na Oceanie. Aha rero abanyafrika nabo nyene bose bimwe, ivy'ubukoroni, ivy'ubuja n'ibindi. Ibindi navyo nibijanye n'ivyo abazungu batuzaniye n'amadini. Amadini nawe nyene ubu baravuga abakatolika, baravuga abayisilamu, baravuga abakizwa, hari abakretien muri rusange, kandi nabo abakretien baratandukanye. Usanga hari amashengero menshi afise amazina yatandukanye. Ubu noneho umuntu baramubaza ati mbe gusengera he yabaye indani, gusengera hana yabaye akaranga, ati genda wo kwa naka, umuntu wo kwa naka. Igitangaje nuko bose bavuga Yesu. Ikindi noshira imbere nibijanye n'intumbero ya politike, ideologie politique. Iburaya hariho abitwa ba socialiste, abitwa ba libero n'ibindi. Hariho rero abitwa ba nationaliste, abanyamahanga. Ariko muri Afrika ideologie nationaliste hageze byo kwikukira, yari ihuza abarundi bifuza kwikukira, ntiyari ihuza abarundi banka abanyamahanga, ariko banka kuganzwa n'abanyamahanga. Abandi bari muri ideologie panafricaniste, abo nyine bavuga ati abanyafrika tuje hamwe kuko twakubiswe bimwe, turakwiye kuja hamwe turabe ingene twokwibohora turi kumwe. Ayo n'ama ideologie dushobora gushira imbere nawe nyene.
ariko tugarutse ku by'i Burundi n'izo ntumbero ideologique abarundi nyene ukwabo ubu barashizemo nabo nyene ideologie. Nico gituma ngaha mu nyigisho zacu tuvuga yuko hari ideologie zibiri mu Burundi. Hariho ideologie y'amacakubiri agaze gutandukana, exclusion, gukumira n'ihonyabwoko. Hakaba rero na ideologie tuyikesha kuri Rwagasore Louis incungu y'u Burundi, ari nationalisme ishira imbere akaranga ku Burundi, akaranga k'umurundi. Rero novuga icyanyuma cyo abantu bahuriye ko ni ubuntu, ni humanisme. Iyo rero niyo novuga akaranga, niko karanga dushobora gusangira twese abantu. Nk'iyo wavuze crime contre l'humanité, aho rero wewe uri umuntu ushobora kuba ugira impuhwe kuri ubwo ubwicanyi bwabaye, kuko nahajya tuvuga mu gutangura tuti ubuntu twarazwe n'abasokuru. Ni ikintu gikomeye cyane, kuko humanité gihuza abantu nuko bari abantu kandi baba bafite ubuntu ku kiremwa muntu cyose. Ubwo buranga rero bwose navuze mumenye gutandukanya. Hariho uburanga buri muri akaranga k'umurundi, n'ubundi rero uburanga nabwo nyine bushika 6-7 dusangiye, dushobora gusangira n'abandi atari abarundi, kuko abakatolika bari ku isi hose. Katolika w'umufaransa n'umukatolika w'umurundi barashobora guhura bagasangira. Umusilamu w'umurundi n'umusilamu wo muri Arabiya bashobora guhura bagasangira, kuko basangiye ako karanga. Rero ubwo buranga bwose burashobora kuvamo ineza y'akaranga nyamukuru twise Burundi, cyangwa bukavamo intara. Ivana rero n'ukuntu wewe fashe ubwo buranga buri munsi y'izo y'ako karanga nyamukuru Murundi. Ubwo buranga buri munsi rero ubuhaye agaciro karuta ako karanga ko hejuru, ako karanga ko hejuru karapfa. Nivyo rero no kubwira icyo novuga nuko iva kuri attitude. Ufise attitude positive cyangwa ufise attitude negative. Murakoze. Kumbura icyo turaza kubigaruka ko mu kanya inyuma ya kiki iyo turiko turavuga umurundi n'uburundi, ko tugiye gutanga insiguro ku murundi n'uburundi. Reka tuanze tuvuge kwanza uburundi bungana gute harya? Uburundi bufise izihe mbibe? Uno munsi twofata ku Burundi nk'umuntu atabuzi. Hari abana bavukiye mu mahanga, bavukiye mu buhungiro, hari n'ababa mu Burundi ubwo nyine ubwabo batazi Uburundi iyo buva bukagera, n'ukuntu bwabo bungana superficie yabwo. Murakoze. Uburundi ni igihugu cigenga, ni igihugu dukunda kwita umutima wa Afrika. Ubana igihugu giherereye hagati muri Afrika, kikaba kiri no mu bigize Afrika y'ubuseruko. Igihugu cy'u Burundi rero kirafise imbibe dufise no munsi nizo duhana n'ibindi bihugu nka Tanzania mu buseruko n'ubumanuko, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu burengero, n'u Rwanda mu buraruko. Uburundi ni igihugu gifise uburinganire bwa kilometero kwadrato 27,832. Burundi bugizwe n'intara cyane cyane twavuga n'intara kama 11, nkuko muganga yagiye kubisigura. Hari izindi ntara zigomba zihinduka buri mwaka uko utwara bishatse, uko guhera ku mukoroni akihashika ashinga intara zishasha. Ariko hari intara kama cyo twita region traditionnelle zisanzwe zifise byinshi
zisiguye ku buzima bw'umurundi kuri kahise k'umurundi. Ni intara 11 nk'Ukumoso, Ikirimiro, Buyenzi, Buragane, Umugamba, Ubututsi, Mumirwa, Imbo, Ubugesera, Ubuyogoma n'Ubweru. Rero novuga ko kubona zino mbibe dufise uno munsi ni imbibe twahawe na colonisation, ni imbibe twahawe na bakavamahanga, ziratandukanye n'imbibe twari twasigiwe n'umukurambere Ntare Rugamba Rubogora, ko niwe umwami wa nyuma yashoboye kwagura Uburundi nk'uko twavuze mu biganiro giheze. Aha rero kuri izi mbibe dufise dushobora kuba twokongera ko igice kinini cyahavuye kiva ku Burundi kubera bakavamahanga baje bagaca imbibe zishasha. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turatwagwa igice kitari gito kiri hajya mu kiyaya ca Rusizi kugenda, kuko Uburundi kera bwahana rubibe n'Ubufurero. Ahandi nko mu gihugu ca Tanzania hariyo ibice binini byari iby'Uburundi nka teritwari y'Ubugufi, teritwari y'Ubushubi, teritwari y'Ubuha. Tuvuze teritwari y'Ubuha harimwo Ubujiji, Ubuhehe, Ubushingo hamwe n'Ubuhinda. Henshi rero izo mbibe twagiye turazitakaza. Ubwa mbere nk'uko twabivuze, igihe bicara bakagabura Afurika, abazungu mu cyo bise Conference de Berlin yabaye mu 1884 gushika 1885. Baje rero berekana Uburundi aho bugarukira, bamaze gukura ko ibice bitari bito. Ikindi cyasiye kugabanya Uburundi ni n'amasezerano yiswe amasezerano yakozwe hagati n'itwa Orts n'itwa Mirna, Convention Orts-Mirna. N'amasezerano abagabo babiri bateye ko igikumu igenekerezo rya 30 Rusama umwaka wa 1919. Umwe aserukira Ububiligi, uwundi aserukira Ubwongereza. Ibihugu rero bategeka nk'u Rwanda n'Uburundi bwategekwa n'Ububiligi hamwe na Tanzania. Tanganyika yategekwa n'Ubwongereza. Niho rero basinye amasezerano ko Ubwongereza bwashaka ko bwubaka ikiraro c'indarayi gihuza Cairo mu Misiri bashika i Cap muri Afrika y'Epfo, cyo bise the Cap to Cairo Railway. Aho rero ayo masezerano yaciye atwara u Rwanda n'Uburundi, Rwanda Urundi baca batwagwa igice kingana na kilometero kwadrato 92,300. Ni ukuvuga ni ibice n'Uburundi ubwijije gatatu. Nibyo byaciye bijana n'izo teritwari zo kuva Ikigoma gushika Ngara hariya muri Tanzania. Ayo masezerano yahereza Uburundi ko buca buronka icyo bita rebelle base ku kivuko cy'i Dar es Salaam na Kigoma, aho niyo ngurane bari bahanye abo bagabo babiri bategeka ibyo bihugu bitandukanye muri amasezerano. Gusa ico kiraro c'indaro cyavuye cubakwa muri Ntwarante 1921, ariko nk'inyungu z'Uburundi n'u Rwanda zarageze igihe zirahagarara. Nko kuva mu mwaka wa 1969 Uburundi ntibwabaye bukironka za nyungu zari zizewe, ariko ni ukuvuga ko ubugufi ntibwasubijwe ku Burundi nk'uko amasezerano ntiyasubiye kubahirizwa, ariko u Rwanda rwo rwarasubije intara ya Gisaka yari yatwawe muri ayo masezerano, na cyane cyane bivuye ku bukerebutsi bw'umwami Yuhi yabikurikiranye, baragaruza iyo ntara yabo. Uburundi rero urumva ko butagarukira hajya tubona imbibe zigarukira. Byumvikana ko umunsi w'izina hari igihe ako karenganyo kazohera gahinduka,
aha rero duca dusaba abarundi gutahura no gufata nka nkama wa murongo wamuvugwa muri rwa ruririmbo ruhayagiza igihugu cacu hamwe tuvuga ngo warapfunywe ntiwapfuye. Isigura rero ku Burundi bwaragabanijwe, bwaratswe ibice bitari bito, ariko bwazimanganye buracahari. Rero novuga ko nk'abitwaza cyane cyane ibyumviro bicanishamwo baba baragishinga no gusigura ubudasa, ubutandukane hamwe n'amamuko y'abarundi, birabagora kwerekana ko kwerekana uko Uburundi bwagiye bwaguka nuko bwagiye bupfunywa, bakirengagiza ko buri muntu afise isi cyangwa itongo ry'umuheto yarazwe agasigaranwa na ba sekuru, twisunze ubuzima bw'imiryango yagize Uburundi imbere y'uko bufukugwa hamwe, kandi n'ibyavuye mu ngwano zagiye ziba hagati y'abami nk'uko twebwe turabivuga. Abami bagiye batwara Uburundi bagenda barabwagura, bakazana abantu n'amatongo yabo, byose bigacika iby'Uburundi nabo bagacika Abarundi. Rero abazana ivyumviro byo kugabura abantu, kugabura Abarundi, berekana amamuko atariyo canke berekana ko bafise ubudasa, hari ibyo badasangiye. Abo rero novuga ko baba basa nk'abantu bariko baridigadiga, bashaka kudimiza Umurundi no kumucuza, bashaka kumutesha agaciro muri make. Ikindi novuga ko nko muri no mbono nshasha dutegerezwa kubitahura kandi tukabihagarara ko, kuko ubutugabura byamugora kutwereka umwe wese aho akomoka, mu gihe abantu baranzwe cyane cyane no kwimuka cyane n'ibitare remigration, abantu bava ku musozi baja ku wundi, bava mu ntara baja mu yindi, ku ngo nyinshi kandi zumvikana nk'imvo z'imvura. Hari igihe haba imvura nyinshi, hari igihe haka izuba ryinshi rikaba ryobangamira imirimo yabo, umwimbu wabo ntubushemeye. Hari ibiza bitari bike byaza birashika, hari igihe nk'inzige zatera, hari igihe hatera inzara, hariho n'igihe hatera intambara. Ibyo byose byaratuma abantu bimuka n'ibindi bitari bike hamwe. Rero icyo tutokwibagira nuko n'Uburundi bwari bwavutse ugereranije n'abantu bari bavuga. Murabona uno munsi dufise Abarundi 13 n'ibihumbi hafi 300 mu mwaka wa 2023. No kuvuga ko ku kilometero kwadarato kimwe habako abantu 516. Turavye rero ukuntu Burundi bwagiye buraguka, turashaka gufata nk'uburorero bubiri. Nko mu mwaka w'1955 Uburundi bwimirije kwikukira, bwari bufise Abarundi bangana n'imiliyoni 2. Bumva ubu turi 13 n'ibihumbi 300. Ico gihe zari miliyoni 2 n'ibihumbi 495 n'ijana. No kuvuga ku kilometero kwadarato kimwe habako abantu 97. Biroroshe ko umuntu ava ahantu akimuka akaja ahandi kandi akaronka itongo cyangwa akaronka iyindi si abamo. Akandi karorero ni 1910. 1910 ni igihe Uburundi bwari muri iyo minsi bwari ko buvogerwa n'abakava amahanga. Nico gihe ibintu bya colonization byari bitanguye gufata intumbero. Murazi yuko kuva abavogereye Burundi babanje kugwanywa n'ingabo za Mwezi Gisabo, ahakwa no kunazitsinda. Hagira igihe barumvikana guhagarika intambara, bumvikana ingene babana mu 1903. Aha rero mu 1910 Uburundi bwabamwo abantu 1,000,000 n'ibihumbi 500. Ahandi rero muri iyi myaka ntitwashoboye kuronka amasorusa bitwereka neza n'icyo gihe twashoboye kubonera ku bantu bangana. Tukibukanya ko n'isi ndimwe yari nini cya gihe, ya masezerano atwara amasezerano atwara ubugufi ntiyari bwaterwa ku mukono. Uvuga ko abantu bari aho hantu hose Burundi bukigwijwe n'inshuro 4 ugereranije n'ubwo bufise uno munsi.
abantu miliyoni 1,500,000 ni ukuvuga ko isi yari yagutse. Rero abantu iyo bagukiwe umuntu ashobora kwimuka akava akaja hariya. Niyo mpamvu ushobora gusanga nk'umuntu aba dufate nk'umuntu aba nk'imbo ariko uwo mubaza mu 1910 ukomokako yabaye canke imbere yuko ubukoroni buza mu 1800 yabaye ugaca umusanga we sekuruza wiwe yari umujiji yabibujiji ubu bujiji buri muri Tanzania ariko we n'umurundi aba mu Burundi. Ushobora gusanga umuntu yari umubajije umusanze aba ibutanyerera wamubaza uti none wewe mu 1910 igisokuru cawe sogokuruza wawe yabahehe waca umusanga yibera guhinda umunsi hari buhari muri Tanzania. Warondera ugasanga umuntu uno munsi aba mu Kumoso ariko abakomoka ko ntazi n'igihe baviriye mu migwa ariyo bari basanzwe baba. Urumva ko habaye ibintu byinshi bituma abarundi bimuka, abarundi bo bari mu mahanga. Nk'ubu muri Tanzania dufite abarundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo dufite abarundi bazwi bafise n'umwami wabo. Ni muri babandi tuvuga ko bajanye na ca gihe ubukoroni buza bugaca imirongo ati bundi bugarukira ngaha hano hatwagwa muri iki gihe bagaca bisanga rero abangaho. Numva rero novuga ko Uburundi ico nyamukuru nico uburinganire tubona no munsi nubwo mugabo hari Uburundi abantu bashobora kugenderamo n'Uburundi bugendera mu bantu. N'ubu Umurundi yumva ko Umurundi ahari hose amubera nko mu Burundi. Yego nakoze. Urakoze cyane uradusiguriye ukuntu uburinganire bw'Uburundi bwagiye buraguka bwa mbere Rugamba akirondera kwagura imbibe z'igihugu mugabo mu nyuma ho habaye amasezerano atandukanye y'abakava amahanga bituma Uburundi bw'Uburundi bugenda bugabanuka. Dr. hari icyo warugiye kutubwira kare mugabo ndashaka kubwira ko tugaruka ko warugiye kuduha insiguro nziza zotuma umurundi uno munsi atohendwa bifatiye kuri ajya burya buranga butandukanye bw'amadini yaba bw'intara canke ubundi butandukanye bwari bwo bwose. Wotubwira woduhe osiguro neza itomoye mwebwe nyine ubwanyu mwizera mubona yofashe Umurundi uno munsi kugira ngo ahagaze ku ntumbero nziza kumane bwa buntu. Urakoze ariko imbere y'ikuduga kuri icyo kibazo mbarije nagira dusubiremo nuge bijanye n'uburanga nyomekano ubwoko nyomekano uko niho n'abarundi bo tahura ingene burya buranga twavuze bwose bukoze Umurundi ingene bwahinduwe. Ngavuga ntidushobora kuba uko turi y'ukuri tutiyambuye ishusho ihumanye twaremewe n'akavamahanga. Ishusho ya mbere hari uburanga bubiri ntegereza kuvuga buriko buratwica bwatwishe kuvana kare n'ubu bukiriko umuzungu yazanye abishira ku buranga yabyise ubwoko ariko bwa mbere yari hasi mu Gifaransa ibyo yise hamite abo yise hamite abandi akabita bantu. Ibi nashaka kubigarukaho kuko niyo ngwara turwaye ahanini. Kiki yaraheje kuvuga inkomoko y'ibisekuru nukura abarundi sinzi ko ari ubujuju sinzi ko amashuri bize hari icyo yabagiriye ko akamaro kubona abantu bashyira imbere uburanga umuzungu yubatse
bakavuga bati abahamite ngo bava muri Egypte, bava muri Ethiopia, ababantu nabo ngo bava mu za Cameroon n'ibindi. Ubwo buranga bugaca bukomera ku bantu wogenda kubaza ati mbega igisekuru cyawe ca nyuma wibuka ni ca kangahe? Abashobora kurenza ibisekuru bitandatu ni mparugwa mu Burundi. Naragerageje kubabaza yabo nigisha abwira nti mbega igisekuru cyawe gushikana kuri inde ntushobora no kubimenya, ariko ukemera umuzungu yakuzaniye igisekuru cyo mu binjana ahubwo milenere niko novuga ngo muri Ethiopia, ngo muri Egypte, ngo muri Cameroon, ibyo ukabyemera koko kandi byitwa ko byari mu vyigwa muri cyo bita mu Gifaransa hypothèse, ariko ibintu by'ukuri utanabizi. Genda ashobora kuvuga ibisekuru byacu gushika kuri Sezikeye, ni kuvuga sogokuru ni Rugambarara, uwamubyaye n'ibikubanyi, wabyaye ibikubanyi ni Rutasha, wabyaye Rutasha ni Sezikeye, nshobora kurenza naho. Ariko ngiye ku muryango nkomoko ndashobora gushika ku mwami yitwa Mashira yatwara Induga Nyaruguru, ariwe mwami wa nyuma wo mu Babanda bo muri aka karere. Aho ndashobora kubivuga. Ayo kukumbwira ngo Hamite canke Bantu ama nkabishiramo agaciro kanini, ntashobora no gushiraho agaciro kuri ubuzima bwa Mashira abenshi batanabuzi, ni kuvuga ko turagwaye cyane. Nashaka kubishimikira ko cyane gutangura kwerekana kuko indwara zacu aho zatanguriye n'ingene dushobora kuziha inyishu nyayo, tugasubira ku karanga kuko abasokuru bacu bubatse, Uburundi, nta kindi gihugu bubatse kandi bacubakiye bose hamwe. Tugarutse ku miryango, hari umuzungu avuga ati hariho abaje bava hariya muri iki kinjana, abandi bati muri iki kinjana niho mwaje. Biratangaje uvuga uti abatutsi baje muri iki kinjana cyangwa abahutu baje muri iki kinjana, ni kubera kutarondera kumenya umuhinda yabaye umurundi ryari, umushubi yabaye umurundi ryari, umunyabugufi yabaye umurundi ryari. Kwiyo ari imiryango yose iri mu Burundi. Umubanda yabaye umurundi ryari, umunyaburunga yabaye umurundi ryari. Ibyo bibazo abari muri izo ntumbero umuzungu yabashushizemwo barabyibaza na rimwe. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, tugiye kuraba kandi n'iby'imiryango, nobabaza nti ko maze kubona ibintu bacapa ngo abahanza, abajije, abashubi, iyo bavuze abo bantu barigeze biyumvira akamaro bari bafite mu gihugu cy'u Burundi? None bari bagifise ako kamaro bitwa abahutu cyangwa bitwa abahanza, abashubi, abajiji, abenengwe, abanyakarama n'ibindi? Rero nituze turiyumvira neza akahise kacu ka hafi kandi dushobora kumenya ako kandi abazungu bubatse, tukagumiza mu bitabo bubatse banditse, hama natwe twandike ibyacu bitwereka neza umwe wese hari akamaro abasokuru bacu bamaze mu kubaka Burundi. Nikire ko cyane rwose bubatse Burundi ngo nuko bitwa abahutu, nuko bitwa abatutsi, abanamo, kandi nabo bose
ntibinjiye kuba abarundi icyarimwe dukurikije ahanini iby'ubwoko nkomoko. Iyo rero umurundi atanguye kwirengagiza uburundi bwiwe agashira imbere ubwo buranga bundi atanguriye kuca umuzungu yise etni kandi atari byo, tukamanuka kandi tukaja mu by'intara, tukaja mu by'amadini, tukaja mu by'imiryango, nukuri uburundi bubwishe. Niho natanguye kuvuga nti bivana kuri attitude ufise, ari attitude positive ushira imbere umurundi, abo bose ukamenya yuko icambere na mbere ari abarundi, utaza gutangura kubacisha mu ijisho ngo nuko ari abanyaruyigi, ari abahutu dufashe ubw'inyomekano cyangwa abatutsi dufashe ubw'inyomekano, kuko dufashe ku by'ukuri uko abarundi ba kera babona ubwo buhutu n'ubwo bututsi nta bukiriho. Ubu hari ubundi buzi dufise, turabuzi. Rero iyo ntumbero yo kugira attitude negative niyo yishe ibi bihugu byacu, niri kirica aka karere kacu, kuko turiko turashirako ivy'inyomekano kandi atabo bizodushikana. Kaca dusaba rero yuko abarundi botangura ko gutahura icarico akaranga nyamukuru kitwa umurundi. Kandi umurundi aho umuzungu yaza yasanze abarundi bifashe bafise civilisation yabo yitwa civilisation rundi, barayisambuye, turafasha abo bazungu kuyisambura, hariheze ko twigaruka ko basubira tukayubaka koko, ukihagaze ku bintu bizu neza cyane ushobora kurondera tukamenya. Murakoze. Ego cyane, murakoze Dr. no kunsigura muduhaye nziza y'ukuntu twogwanya abo bose boza kuducanishamwo bakoresheje uburanga butandukanye canke ubwoko nyumikano butandukanye. Reka nabashimire kandi nizere ko no ku munsi wa mbere muzoba mwaje kugira dufatanye gushikiriza kino kiganiro cerekeye kazoza ku Burundi n'umurundi. Ndabifuriza n'umwaka mwiza. Urakoze cyane, murakoze kuza muratubaza ibibazo bigira akamaro. Tuzobitaba n'ukuri kuko birakeneye ko abarundi bava muri ibi bintu bibazikiye mu bwonko, bagasubira akamenya neza cyari cy'umurundi, akaranga k'umurundi, civilisation y'abarundi bari hagaze ko n'ingene twosubira kurondera ibyatumye abarundi bacu ba kera babwubaka neza bugahagarara, naho umuzungu yabufunyije ariko buracyahari, turashobora kubunagura neza cyane tugasubira tukumvikana nk'abarundi. Murakoze. Ego cyane Kiki, namwe reka ndabashimire, mwakoze kuza kudufasha kino kiganiro ca mbere cyo kwezi kwa mbere, kiganiro ca mbere cy'umwaka wa 2024, kandi nizere ko no mwaka mutanguye neza. Nizere kandi ko no ku munsi wa mbere tuzoba turi kumwe mu kindi kiganiro. Mwakoze cyane kudutumira, mwakoze ikiganiro twakoze. Ndizera ko abarundi bagenzi bacu aho bari hose baza gukurikirana ibiganiro kiza kubagirira akamaro, na cyane cyane abarundi bipfuza kubona uburundi bwiza butekanye burimo amahoro, kandi uburundi buteye imbere, uburundi butembamwo amata n'ubuki nk'uko twabibwiwe kandi tubyifuza, nk'uko nyine uburundi bukiri uburundi byigeze kuba bihari. Nibaza ko bafashijwe, barose ibyo bibashobora guhera ko kugira ngo baterere agacumu k'ubumwe, bashire ko ibuye ryabo kugira ngo uburundi dushaka tubwiyubakire, tutarindiriye ko tuzobuhabwa n'abandi. Nibaza ko no mu bindi biganiro bikurikira mudutumire tuzobitaba, n'abandi rero bafise icyo bunganira kuri bino biganiro muze kubaha
akanya nabo baze bashikirize kugira ngo rube urugamba rwa twese kibe ikivi c'abarundi bose. Murabona ko kigoye nticoroshe no ngushike nk'uko abarundi bamwe babivuga. Umushike rero tukarihirize imijojo tuvumbura isemo kandi bizera ko tuzoshika kuco twipfuza. Imana ibidufashijemo. Ndabifurije rero baba abadukurikirana namwe mwadufashije kuremesha kino kiganiro. Ndabifurije umwaka mwiza, umwaka w'amata n'ubuki, umwaka w'amahirwe, umwaka w'imigisha. Imana yaremye Burundi, Imana yabuzigamye ikaburinda kuba mu isanganya, n'ubu ibamize ko ibiganza byayo. Mwakoze. Namwe mwariko murakurikirana kino kiganiro gitegurwa n'itorero Burundi mushikirizwa na Remesha Magazine. Tuganira ku mbono yakazoza ku Burundi n'abarundi. Murumva ko ari uruhare rwa twese kugira dushobore gutegura cyane kuraba aho kazoza keza kacu n'igihugu cyacu. Mushobora gukurikirana kino kiganiro muciye kuri website itorero.org no ku mbuga hwaniro z'itorero Burundi ari itorero Burundi, haba kuri Facebook no kuri YouTube. Mushaka guterera namwe icyumviro canke mufise icyo mushaka kubaza mutaba mwatahuye neza, mutwandikira kuri WhatsApp yacu akamenyetso ko guteranya 358 26 89 5. Ndashimiye umugwi w'itorero Burundi ufashije gutegura kino kiganiro. Yves Yamuhinga bw'ivyuma rakiniye na Frank Ndizeye nariko ndakibashikiriza nabikebanuye naho ubutaha. Mbega Burundi buvahe bukajahe? Mbega iterambere ry'Uburundi n'abarundi tworikesha nde? Mbega abanyepolitike bacu bavuze iki kugira igihugu cy'u Burundi kibica amata n'ubuki? Kaze mukurikirane inyishu y'ivyo bibazo byose mu kiganiro cyahariwe kazoza ku Burundi n'abarundi, mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa na Remesha Magazine. Nabonye hakurya umurima w'Inkere, imikere myinshi yarirunguye cyane. Egere nama nireka ndondera abarundi, tujane hakurya tugende kuyahama. Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero. Wezi tatu akaburungu itorero akaburungu org.